niko twoza mwikabira ibikorwa iki naco n'igikorwa tubwira abavyeyi beza bakaza barabizamo kugira ngo abana n'abavyeyi baryoherwe hamwe. Murakoze rero, mugire umunsi mukuru mwiza. Hari abantu basaba umutekano w'umwuga n'umukuru. Chakrata. Kuenda utakugora ila mgongo. Mbingu badilisha kuna fikra. Ini bagus disuka. Kita diukur, buktinya deh, kalau tak mau nyerah, belum mengucap mau. Entrepreneurial education. Most of the youth get their place where to develop their skills, where they also show what they can do through motivation speakings, and they also have a lot challenge to show off. Because in my project of entrepreneurial education, we just give out opening some schools where they give education about entrepreneurial mindsets. Because in Burundi, as we all see, it's that a lot of people, they have projects, but they don't have those skills, the basic skills
achieve what I want. According to my project, every Burundian youth will get a place to develop his or her own idea and just get some entrepreneurial skills which will make him get financial stabilities. Thank you. That's all my project, just in a small detail. En France, l'avocat, trésor vert du Burundi. Burundi bisigura ivoka ni igiterwa gishasha kigerwa kwinjiza iterambere surtout kurwaruka. Nashinzwe gukorana cyane n'urwaruka kubera ariko dufate ngaha mu Burundi dufise urugero runini rw'urwaruka rushoboye gukora kwirinda n'uko ngoja kumarigara canke kugabanya ubushomeri mu rwaruka. Akamaro umuntu iyo yihereje igiterwa gifate icamwa c'ivoka aragira amagara meza, kandi turazi yuko n'ivoka ifise akamaro kuri changement climatique mu bijanye no kugira ufate akayaga keza, gukinga inkukura, ikindi kandi igiterwa njabukamazi cinjiza amadolari mu gihugu cacu c'Uburundi, kikaba kiri ku rugero rwo hejuru muri kino gihe. Ivyo nabivuze kubera jewe narabigerageje, narabikoze, narabibonye. Niyo mpamvu nje guhamagarira kurwaruka kugira tuje hamwe dushobore gukora ico gikorwa. Narabigerageje ndakunda gutera intege urwaruka kugira bazoze dukorere hamwe, dushobore gushinga ishirahamwe, twigishanye nk'uko dushobora gufata ivoka isanzwe igatumenyereye amakulete lokale, tugashobora gushirako imbere ikabandanya kugira umwimbu uri hejuru. N'akaryo keza ko kubahamagarira kubera ko ku masoko mpuzamakungu akeneye igitigiri c'ibiro kiri hejuru cane, ku buryo dukoze twese n'urwaruka dushobora kubafungisa ivyo bakeneye. Merci. Ndavuga nti nubwo bitemewe, murazi ko ibintu byo guturinda bitemewe. Ndavuga nti burya hari ibintu amazi menshi akora ibintu bijamo ibintu by'amaparasitike. Ndavuga nti burya nabyo dukwiye guturikwa, hari ikindi kintu dukwiye gukora tukiyumvira tukaja kurwaruka kugira ngo ibyo bintu nabyo turondere ikintu twobikoramo. Bimwe bibora nabyo ndavuga nti harakwiye aho twobishyira kugira ngo bive mu mazi. Bimwe bitabora nabyo ndavuga nti mu gihe ibyo bitabora harakwiye gucaho umugwi ariko twebwe urwaruka dushobora kuvyegerana tubishira ahantu, mu gihe babandi batagira ico bakora natwe tuje hamwe kugira ngo turondere ikintu cova muri ivyo bintu. Ivyo bintu ndavuga nti bimwe vy'amaparasitike, ndavuga nti tugiye hamwe twokwiga ukuntu twoja hamwe tukavuga tuti birakwiye kwegeranywa tukabikuramo. Murabona nk'akarorero ibintu vy'amakafe, ibintu biva hanze, ariko natwe twaca twokora nka twebwe urwaruka tukubaka irindi zina, ya mafaranga y'amadolari twayaja mu ivyo bintu natwe ubwacu tukamenya iwacu tukamenya iwacu, ndetse twese n'amakafe vy'amabase tukabigura, tugasubira tukakatwe tukikorera tukavamo amabase
abigeme b'intwari ndetse n'abakenyezi babaye intwari baciye muri ibyo bihe ariko batashize intege ahubwo barose ingufu zo gukora kugira bagere aho bakoze batashize intege kuko babonye batwaye inda ubuzima burarangiye. Ibyo byotuma bibatera intege guhaguruka bagakora bakabona ko nabo bafite ijambo kandi bashobora kwigeza bigeme natwariye kuda iwabo. Namwe bigeme turashoboye gukora tugakora tukihereza icyo dushaka tutarinze gusaba kanaka ari hamwe haca hamba b'abasore n'abagabo ngo bataye umutima ugasanga bariko babahendesha amahera kuko atayo baba bafise. Ariko bigeme cyane cyane bigeme babyariye iwanyu murashoboye kubera itara abandi barimo bivanye n'ubukene. Abigeme benshi dufise ibintu byinshi dukenera, dufise utuntu twinshi dukenera. Bya bintu dukenera bica bisaba yuko tuja kurondera ubuzi. Tumaze kuja kurondera ubuzi, hari igihe tuja kurondera nk'akazi ahantu tugaca dusanga aho hantu tugiye bisaba akazi abakozi babo ntibashobora kuduha akazi atashobora tubahaye natwe. Rero hari kuca tuhohoterwa bivuye gufatwa ku ngufu canke ukavuga ati dushobora kuronka akazi tudasambaye. Rero tubashigikire tubafate mu mugongo kubera yuko benshi hari n'abihekura, hariho abaca bacika intege kuko hariho abaca batwarinda muhira bakabirukana, naho ku kazi nyene uwari yamuhaye akazi akamwirukana, n'uwari amutunze akamwirukana, ku mashuri hose bakabirukana. Wa mukobwa akaca yihebura akavuga ati ngiye kubaho ubundi. Rero umugambi nawushizeho kugira ngo dushireho ikigo cyo gufasha abo bigeme bahohotewe bagashikirwa n'ibyo bibazo. Dushireho ikigo gishobora kubigisha imyuga, arabashoboka tukabasubiza mu mashuri arababikunze, kugira ngo bamwe dushize mu myuga baronke aho bisuma kugira ngo bashobora gufasha n'aba bana baronse. Rero umugambi nawushizeho kugira ngo dushigikiwe tukaronka abadufata mu mugongo kugira ngo dushireho ico kigo. Social media and networking, as well as in the development of crucial digital skills needed for become careers and innovation. The world is becoming more digital and this national digital power does not end there. This project is inclusive of all girls, whether you are currently in high school, have already completed your education, or never had the opportunity to finish. For those who have not completed their education, will benefit from dedicated sessions that meet their specific needs, just to ensure that no girl is left behind. First of all, how do you plan to execute the project? wewe mbona mhuye niyo vision